Nongere mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu akomeje kugenda avugwa mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu cy'u Rwanda no hanze y'u Rwanda by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urupfu rwe rwatumye babeshya ko hapfuye imbaga y'abasirikare b'u Rwanda. Mu rukera rwo ku itariki ya 19 Ugushyingo 2022 nibwo hamenyekanye urupfu rw'umusirikare wa RDC winjiye mu Rwanda arasa, hanyuma rero nawe akaza kuraswa ndetse akasiga ubuzima. Abanyekongo bahise rero batangaza ko ari intambara yabaye ndetse abasirikare b'u Rwanda bakomerekeye cyane, abandi baza kubasiga ubuzima. Gusa uyu musirikare winjiriye ahitwa muri Gasutamo inyuma gato y'umupaka muto wa Gisenyi Petite Barriere, yinjiye amaze kugeramo atangira rero kurasa urufaya rw'amasasu akoresheje imbunda yo mu bwoko bwa AK47 yari afite. Hanyuma rero umwe mu basirikare bari ku burinzi ahita murasa ahita apfa. Nyuma y'urupfu rw'uyu musirikare rero ibinyamakuru bitandukanye hamwe n'abakoresha imbuga nkoranyambaga byo muri Kongo bahise rero batangira kwandika ko uyu musirikare yarashwe mu gihe yari ahanganye n'ingabo z'u Rwanda, agakomeretsa benshi cyane ndetse abandi bakasiga ubuzima. Hari uwanditse witwa Justin Kabumba, uyu n'umunyamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagize ati Crépitoma de bar à Rubavu, ville de Gisenyi au Rwanda, à la frontière entre RDC et Rwanda, Petite Barriere, ku mupaka muto hariya ku Gisenyi ko twabivuze. Ati le matin ce samedi le 19 novembre, plusieurs sources séparées des militaires RDF tués et plusieurs blessés. Ati amakuru menshi cyane aravuga yuko ari abasirikare ba RDF baba bishwe ndetse abandi bakaba bakomeretse nkuko yagiye bigarukaho mu nyandiko rero zacishijwe rero mu mbuga nkoranyambaga zo muri RDC, bagenda bavuga ku rupfu rw'uyu musirikare. Nyuma yo gusoma rero ibyanditswe n'abanyekongo, umunyamakuru wa Rwanda Tribune dukesha amakuru yagiye aharasiwe uyu musirikare wa FARDC, ahasanga rero umurambo we hamwe n'imbunda ye ya AK47 yakoresheje ari kurasa. Nk'uko twagiye tubigarukaho, nyuma y'uko abakuriye ingabo mu bihugu byombi bahuriye ahabereye iki gikorwa, bahise rero bajyana umurambo mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Gisenyi mu gihe hari hagitegejwe ko igihugu cye kiza kumutora. Hadaciye akanya rero nibwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze umurambo uwo bikekwa ko ari umusirikare wayo warashwe na RDF. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyanze gutwara umurambo uwo bikekwa ko ari umusirikare wacyo. Ingabo z'u Rwanda zarasiye mu karere ka Rubavu hari mu masaha ya saa 7 z'ijoro ku wa gatandatu, nibwo ingabo z'u Rwanda zarashe uyu muntu. Igisirikare cy'u Rwanda RDF mu itangazo cyasohoye cyavuze ko yabanje kwinjira ku mupaka muto w'u Rwanda na RDC uzwi nka Petite Barriere mbere yo gutangira kurasa ku minara iba irimo abasirikare bari ku burinzi. Mu rwego rwo kwirinda ko rero hari abo yarasa, ingabo z'u Rwanda zari ku burinzi zahise zimurasa zimutsinda mu kagari ka Mbugangari ho mu murenge wa Gisenyi. Ubwo uyu muntu rero yaraswaga yari yambaye impuzankano y'igisirikare cya Kongo FARDC, gusa nta kimuranga na kimwe yari afite. Amakuru bwiza yamenye nuko kuri uyu wa gatandatu abakozi b'itsinda rishinzwe kugenzura uko imbibi z'imipaka zubahirizwa IGVM bageze mu karere ka Rubavu bari kumwe na bamwe mu bo mu ngabo za Kongo mu rwego rwo kureba ibyabaye. Ababaza bivugwa ko bari banitwaje imbangukiragutabara yo gucyura umurambo, gusa bahitamo rero kugenda ntawo batwaye nyuma y'uko uruhande rwa FARDC rugaragaje ko uwishwe atari umusirikare wabo. Makuru akaba avuga ko umurambo wahise ujyanwa mu ruhukiro rw'ibitaro bya Gisenyi. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga aganira n'ikinyamakuru Umuseke cyanditse imbere mu Rwanda yari yatangaje ko banze kuvuga ko uwarashwe ari umunyekongo kuko ngo hakurya hari interahamwe hari na Nyatura. Yuzemo ati kubera ko tudafite amazina ye twanditse gusa ko ari umusirikare utazwi. Ati wambutse umupaka, ati kubera ko rero hariya hari imitwe irenga 150, atuhise wemeza ko ari umusirikare wa Kongo ntabwo byaba ari byo. Akaba ari Brigadier General Ronald Rwivanga, umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Bakuru tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara irakomeje hagati y'ingabo za leta n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 kuri wa kabiri. M23 yigaruriye lokalite ya Tongo muri Rucuru, ni mu birometero 15 uvuye Kichanga muri Masisi. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jimmy Shukran Bakomera uri Goma aravuga
ko abaturage ba Masisi bafite ubwoba ko M23 yahigarurira. Kuri uyu wa kabiri kandi imirwano yabereye hafi ya Kibumba mu birometero hafi 15 uvuye mu mujyi wa Goma. Kibumba ikaba ikiri mu maboko y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intumwa y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC mu bibazo by'intambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uhuru Kenyatta wahoze ari umukuru w'igihugu cya Kenya ejo yasuye inkambi ya Kanyarucinya icumbikiye abakuwe mu byabo n'intambara bagera ku 40,000. Goma ari Darius Asanka. Urugendo rwa Perezida Kenyatta mu mujyi wa Goma rwabaye mu gihe intambara ikomeje mu birometero bike uvuye muri uwo mujyi hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi. Iyo mirwano irabera ahitwa Ikibumba. Uyu mutwe umaze kwigarurira uduce dutandukanye tw'intara ya Kivu ya ruguru. Akimara kugirana ibiganiro na bamwe mu bayobozi batandukanye mu ntara ya Kivu ya ruguru, Uhuru Kenyatta yatanze ubutumwa bw'ubumwe n'ubwiyunge ku mpande zombi ziri kurwana no ku baturage muri rusange. Umuntu si inyamaswa, kuko ibyo tubonye uyu munsi ntabwo bishimishije. Twese tugomba kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ndabasabye nk'abanyekongo, iyi mirwano mwireke. Iyo mwarwanye irahagije. Turebe ubuzima bwa bene wacu. Benshi mu batuye inkambi bire basenya amahema bamazemo iminsi batangira guhungira mu mujyi wa Goma bitewe n'ubwo inyeshamba za M23 zirimo gusatira iyo nkambi. Ijwi rya Amerika ryavuganye na zimwe mu mpunzi ubwo zavaga Kanyarucinya zerekeza i Goma. Turi mu ngambi tubona imodoka iratambutse iri kurasa, tubona naho bari kwikanga bo ti aba M23 yeshoka batugezemo tugende twirukange bambara amahema twirukange ngo benshi batatanye. None se muri kujaye kujya hano mu mujyi Goma abantu munafite rugari bakenyera cyangwa amazi y'ingoro bitatu. Benshi mu bahunze bavuga ko badateze gusubira iwabo umutekano utaraboneka. Izi mpunzi zivuga ko mu minsi zimaze mu buhungiro zikomeje guhura n'ibibazo birimo kubura ibiribwa, amazi meza, kunyagirwa n'ibindi. Abdul Nkiko wavuganye n'ijwi rya Amerika arifuza ko umutekano ugaruka bagataha iwabo kuko ubuzima mu nkambi bugoye. Twamusanze mu nzira ari kuja gushaka abana be atazi aho bagiye. Twajeje bundi ariko twaje batohoye bado mukitanyara ku gasizi turaha mu ngambi twese bano bose twarahuze cyo turahubwo turakambuye nishije muno hepfo muvire niho badokoza amagombe twerira bakagiriye bari kurasagura uko babonye abantu bakagenderamo bo gupfa bagapfa. Iyo bageze muno muvire bagwana bakora gufata Goma kugira ngo daga umuntu ari muno muvire usanga muno batotera migombe hayi. Ubutumwa guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru Lieutenant General Constant Ndima yatanze ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri asabye abaturage kutagira ubwoba kuko ingabo z'igihugu zikomeje kwifata neza mu rugamba. Uyu yatanze icyizere kuri izo mpunzi azisaba kwihangana kuko igisubizo kidatinda kiri mu nzira. Demande de rester calme et de vaguer librement. Ndabasabye kwitonda no gukomeza gukora akazi kanyu uko bisanzwe. Ndababyiza ukuri ko ingabo za leta zifashe neza mu rugamba mbere y'umwanzi aho Ikibumba, ariko mbasabye kuba maso. Je vous demande de rester vigilant et de résister à l'ennemi. Ku mugoroba wo kuri wa kabiri impunzi zirimo abagore n'abana zikomeje kugana Goma. Ali Asanka Darius, ijwi rya Amerika, Igoma. Mu Burundi Minisitiri w'Ubutabera Domine Banyankimbona ari mu rugendo mu ntara zitandukanye z'igihugu aremeza ko abacamanza badindiza imanza kandi bakarya ruswa. Avuga ko bituma inzirakarengane nyinshi zisanga muri gereza. Nairobi, Eloge Wilikaneza. Muri no minsi umushikanganje ajejwe ubutungane kagendera intara zitandukanye yumviriza ibibazo by'abitura za sentare. Imbere yo gutangura kugendera intara mu ndubuheze yari yasohoye urwandiko rugenewe abakuru b'amasentare na za parake. Domine Banyankimbona yababwiye ko biteye isoni ukuntu amahoro menshi abogabogamwo murengera w'abanyororo kandi abenshi batari bakwiye kurungikwayo. Avuga ko ivyo bituma leta ihatakariza uburyo bwinshi bwo kugaburira abafungwa, kubaronsa imiti, ukubunguruza n'ibindi. Aho yahereye mu manuko bushiye burengero yaragaye cyane inyifato z'abacamanza bafata icemezo cyo gufunga abantu bagirizwa ivyaha bito bito birimo amadeni kandi bo baretse bakaguma bidegenza maze bakishura umwenda batari mu buroko.
kuri wa kabiri no gatatu umupatoni Banyankimbona ariko agendera intara za Cibitoke na Bubanza mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi ahura n'abategetsi kuva ku nzego z'ibanze kugeza ku rwego rw'intara abajejwe umutekano hamwe nabo mu gisata cy'ubutungane aramutswa yemeza ko mu gihugu cyose abanyagihugu baruhishijwe n'ingendo mbi y'abacamanza yo kurya ibiturire no kudindiza imanza. Urabona twese yuko abenegihugu badatekanye mu bijanye n'ubutungane barababaye bararushe urabona ko imitima yabo yababajwe n'ivy'ubutungane. Abarenganywa barimwo Gorete Buzukuruze iyo bumvise amushikiranganji yagendeye basa n'ukwijuru ryugurutse kuri bo. Umugabo we warafunzwe azira kuba yatsinze mu rubanza rw'itongo rwamuhuza na mukuru we maze yankira abacamanza kumurenganya igihe cyo kurushira mu ngiro. Umukenyezi wundi nabavuga ko umubabaro uri mu kumwegura kubera wafashe akana kiwe k'agakobwa ku nguvu k'imyaka 5 yarekuwe akaba yirwa mu kindaga. Mu mezi abiri nagiye mbona bamurekuye yibereye muhira je kuraza bakabambira ngo bamurekuye kubera kwaye ndavuga ati ntabwaye yasitakoboye ibigori none ndafite agahinda nirikwa barigamba ngo none ngo ntiyatako sinataye. Kuvyerekeye umukenyezi abajeje intwaro ku rwego rw'ibanze baremeza idashikiriza uwo muntu arakomeye n'amafoto ariho ndiko ndagiriza ngo mbeshe mvuge ngo umuntu aragwa kandi narabiboneye jewe naragenda mwibonera uwo munsi yarakoboye ibigori ahandi namubone neza agiye kuvoma amazi ari kwikinga gavyemanze gaha. Umushikiranganji w'ubutungane yavuga ko gusasira indavu kudahana ari bibi cyane mbere no kubabikora. Umugwayi yakoze icyaha agahimba ko bwatwaye mu mpimba bariko mu batware muga hariyo ivuriro ko abandi bumvise mu batwara kare umva hari ivuriro bavura abapfungwa bagwaye ibyo bintu byuhira amantu z'amaforose ku manza ntibibibagamo ikintu cyacu cyo kudasasira indavu ni vyore nimbi kuko twayisasira indavu abana bacu abuzukuru bacu bazobaziyora systematikema kuko bazoba babonye yuko atakirana. Ibiturire idindizwa ry'imanza n'izindi ngeso zituma amabohero abogaboga biriyamirizwa n'amashirahamwe yigenga ari mu akati y'abakiristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu. Jean Claude Ntiburumusi ajerwa amategeko muri akati Burundi. Turasaba ko bokwihutira kuburanisha imanza ko hari imanza zidindira zimara igihe kinini zitaburanishwa no gukurikiza ingingo z'ubutungane ku manza ziba zashoboye kuburanishwa kuko hariho imanza ziburanishwa abanyororo bakarekurwa na za sentare ariko abayobozi b'amabohero bakaguma bapfunza abanyororo. Abacamanza nabo bogerageza guca imanza bisunza amategeko bagashira hirya ibijanye na politike kuko ivyo amategeko nivyo barahiye vyonyene. Ico kiri mu bintu bikuru bitumye amabohero yuzuye cyane no munsi kuko abacamanza bahumiriza bakagendera ku mabwire y'abanyepolitike bagafata abanyororo bakagumiza mu mabohero babacira n'imanza ndende mu gihe atacu baba ariko barazira. Izi mpungenge ziremezwa n'umushikiranganji Banyankimbona amenyesha ko amabohero ari mu incuro hafi ya 200% y'abanyororo yobwijwe kwakira. La population carcérale au Burundi occupation de l'occupation presque 200%. Kuko kandi kose surikira mu Burundi kandi kose surikira ahandi sudotreshe ibyo kufunga ikintu exceptionnel mais non c'est Ibitigiri bitangwa n'amashirahamwe yo mu gisata c'amabohero hamwe n'ibiro bikuru bijejwe amabohero vyerekana ko mu mabohero 11 y'u Burundi habarizwa abanyororo barenga 12,700 kandi hafite ubushobozi bwo kwakira batarenga 4,449. Inshuro zitari nke Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atazihanganira abakora nabi mu gisata c'ubutungane yemeza ko kimunzwe n'ibiturire akajagari n'akarenganyo badashobora kwihanganira. Eroje Urikaneza ijwi rya Amerika kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Urubanza rw'umunyarwanda w'umunyemari Feliciane Kabuga rurakomeje Ilahe mu Buholandi ku rwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga. Urukiko rwumvise kuri wa kabiri undi mutangabuhamya w'ubushinjacyaha wahamijwe n'inkiko z'u Rwanda ibyaha bya genocide aravuga ko Kabuga yatanze imodoka zakoreshejwe